Bavukanye ntore z'Imana dusangiye gusomera hamwe Bibiliya, tumaze iminsi turi mu rugendo rwo kurabira hamwe ibiri muri buri gitabo cose. Twaramaze kubona ibitabo bitari bike, ubu naho dutanguye iyindi ntambwe ijanye no kuraba no gusomera hamwe ibitabo vy'abahanuzi. Ibitabo vy'abahanuzi murazi ko ari vyinshi muri Bibiliya, bifise inyigisho zitandukanye ziraba ubuzima bwa Isirayeli, kahise kayo, ingene bagendeye ukwemera, birabana n'imigenderanire Isirayeli yari ifise n'ibindi bihugu, birabana n'ubutumwa nyene nyezina bw'abahanuzi. Nico gituma dutanguye urugendo rurerure ruzofata ibiganiro vyinshi vyo gusomera hamwe ibitabo vy'abahanuzi. Ibitabo vy'abahanuzi biri mu bitabo bigoye kubera ko kenshi bivugisha bigakoresha n'imvugo tutumva, tudatahura, kubera ko kenshi tutaba tuzi igihe umuhanuzi yaronkeye ubwo butumwa n'ingene yabuvuze, abo yabubwira ingene bari bameze, abo yabubwiye ingene babwakiriye, kubera ko kandi rimwe rimwe batubwira ivyo abahanuzi bakoze tutabona ingene twobifatanya n'ukwemera gusanzwe kuri mu bindi bitabo vya Bibiliya. Ivyo bibazo vyose rero nivyo vyatumye tugomba gutangura urugendo rwo kurabira hamwe ingene abahanuzi ari umugwi ukomeye w'ibitabo vya Bibiliya, gutyo tumaze kubibona dushobore no kuvuga ko twakuyemwo ubutumwa bwabo buturaba natwe kuri uno musi. Ijambo umuhanuzi ni ijambo dukoresha no mu buzima busanzwe, ariko iyo tuvuze umuhanuzi muri Bibiliya tuba dushatse kuvuga urya muntu yavugiye Imana, urya muntu yatumwe n'Imana agenda kuvuga ubutumwa bwayo abushikiriza igihugu c'Imana. Ubuhanuzi rero tuvuga nubwo abantu baronse bahamagawe n'Imana muri Isirayeli, hanyuma bakaza guhanura igihugu c'Imana kugira ngo igaruke mu nzira y'ukwemera, mu nzira yo kugendera amasezerano. Mu gihe bereye ijambo umuhanuzi iryo dukoresha twebwe ni navi, ariko risigura ibintu vyinshi bitandukanye. Hari aho iryo jambo rigomba kuvuga abantu bagenzwa na mutima, abantu bagenzwa na mutima, kubera ko umutima mweranda, umutima w'Imana abashwara akabinjiramwo, akaba ari nawe abatuma bashobora kuvugira Imana kugira ngo ubutumwa barose ntibube ubwabo, bube ubwavuye ku Mana, kandi Imana nayo ni mutima, Imana ni mutima mweranda. Hariho n'ayandi mazina aho babita yuko ari abantu b'Imana, kubera ko bamwe mu bahanuzi bakuru bakuru canke abo bita abahanuzi bakuru bakuru nka Musa, Samuweli na Eliya, Elizi n'abandi, abo bantu bavugira Imana berekana ko ari abantu b'Imana, abanywanye n'Imana. Ahandi naho baratwereka uko abahanuzi babita abasuku b'Imana, nka Yeremiya yivuga ko ari umusuku w'Imana, ariko kandi tubisanga iryo zina turisanga mu bisomo bivuga abahanuzi vyerekana ko umuhanuzi ari uwubura Mesiya. Nico gituma aho bavuga ko umuhanuzi ari umusuku w'Imana tubisanga cane cane mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Umuhanuzi kandi hari igihe bamwita intumwa y'Imana, kubera ko ari umuntu abangukira Imana ikamutuma akumviriza ivyo yatumwe akaza kubivuga kw'izina ry'Imana mu kibanza c'Imana. Intumwa y'Imana ni umuhanuzi,
kubera ko umuhanuzi yumviriza agatahura agatohoza amurikiwe na mutima w'Imana nyene, agaheza akaja kuvuga ivy'Imana iba yamutumye, ubutumwa Imana iba yamushinze. Hari n'izindi mvugo ngereranyo bakoresha bagomba kuvuga ubutumwa bw'abahanuzi, nk'igihe bavuga yuko umuhanuzi ari umunyezamu, umuraririzi, umwe acungera kugira ngo arabe ko bukeye, kugira ngo arabe ko umutwenzi ushitse ashobore kugururira abantu bo hanze, bashobore kwinjira mu ngoro, mu kirimba, canke bashobore no kuza gushika mu muhana usanzwe. Umuhanuzi rero ni uwo muntu aba maso, ararira, acungera kugira ngo ijambo ry'Imana rishitse aryumve, abo bwa mbere aryumva, amaze kuryumva ashobore no kurishikiriza abandi. Rino jambo ni ryiza kubera ko abahanuzi baca baba aba mbere bakora igikorwa c'Imana, kuko uwo mwanya wo kurarira ngira ngo niwo uba munini gusumba umwanya wo bugururira ijwi ry'Imana riba ryabashikiriye. Abahanuzi rero n'abararirizi kubera ko baba maso biteze yuko Imana ibayagira, kubera ko abandi baba bari muri rwinshi, haba hakenewe n'umwe na bakenyi bama biteguriye kwakira ico Imana ibayagira. Abahanuzi kandi hari igihe babita abungere, kubera ko mu kumva ijambo ry'Imana bongera kandi bakaza kurishikiriza igihugu c'Imana, nk'uko umwungere yitaho ubusho bwiwe, nk'uko umwungere agaburira igihugu ciwe, abahanuzi nabo bakagaburira igihugu c'Imana, ijambo ry'Imana nyene ryavuye ku Mana ariko rikabacako. Hari n'ayandi majambo rero yuko abahanuzi bafise ubutumwa butandukanye. Kenshi abahanuzi bafatira yuko bakabona mu bwenge, Imana ikabayagira, ariko kandi bakumviriza. Umuhanuzi arumviriza ijambo ry'Imana, ariko kandi Imana ikamwereka n'ivyo azoza kuvuga. Nico gituma n'ayo mazina abiri abantu tuvuga yuko babona ibiri imbere, babona ibizoba, ari irindi zina dukoresha canke dusanga muri Bibiliya mu kuvuga abahanuzi. Iyo niyo ntango canke intangamarara twoherako kugira ngo twumve yuko Isirayeli yarose abantu Imana yabatumye ko baza kuyiburira ugushaka kwayo, baza kubura ugushaka kw'Imana, gutyo igihugu c'Imana ntikicuragirike, igihugu c'Imana kimenye ingene gikwirikira amabwirizo y'Imana, canke n'igihe coba cayarenze abahanuzi baze kubibutsa, baze gukabura, baze gusubira kubasubiza mu nzira y'Imana. Abahanuzi rero barose uruhara rukomeye, ari naco gituma ibitabo vyabo n'ubu tubandanya tubisoma, ari naco gituma vyinshi mu vyo baboye vyarangutse, kugira ngo rero dutahure ingene ubutumwa bwabo baburanguye. Bisaba ko twosoma ibitabo vyabo. Tuzotangura urugendo rwo gusoma bino bitabo, dusoma igitabo kimwe kimwe, turaba ibirimwo, tuvuga uwo muhanuzi yabayeho ryari, uwo muhanuzi yigishije iki, ubutumwa bwiwe n'ubuhe, ico yotubwira natwe n'ikihe. Turabatumiriye rero muri runo rugendo ruzoba rurerure, kuko abahanuzi atari bake, ariko twizera yuko tuzokuramwo inyigisho zidufasha mu buzima bwacu. Ariko imbere yo gusozera ino ntangamarara, twagomba tubibutse yuko tuzofata abahanuzi bafise ibitabo bibitirira, kuko hariho abahanuzi bakoze ubutumwa bwabo ariko batanditse, bakoze ubutumwa bigisha ariko batanditse, nka Eliya, Elize n'abandi. Abo nta bitabo vyanditswe bibitirirwa muri Bibiliya dufise, ariko rero twege tuzofata abahanuzi nka ba Yeremiya bigishije bongera kandi bakandika, canke ba Mishe, ba Ozeya n'abandi. Nibo tuzovuga, nibo tuzorabira hamwe. Karibu rero, turabahaye ikaze kugira ngo dusomere hamwe ijambo ry'Imana, kandi turishire ku muzirikanyi, twumve ingene ubutumwa bw'abahanuzi n'ubu bubandanya budukomangira ku mutima, butubwira ati umvirize, Imana ibayagira ivyo Imana yadutumye ku nibi, kugira ngo natwe nyene mu kwakira ubutumwa abahanuzi badushikiriza dushobore kuba abahanuzi aho turi, mu butumwa turangura, aho tugendera, mu bo tubamwo bose. Murakoze.